hariho abantu benshi bakunda kubivuga ngurumva ngo bayisilamu ngo abandi nabariya ngo barazi Imana ngo none ngo nabaraganwa na Christo. No kiretse iyi Bibiliya ni yabatariyo mugabo kabariko ijambo ry'Imana ryanditse ngaha rukuri umva abarongogwa na mpwemu w'Imana bose ngo nibo bana b'Imana kandi twarabonye ko igituma mpwemu w'Imana agaruka kuba mu muntu kuko murazi ko mpwemu w'Imana yakuwe mu muntu yapfuye umunsi Imana ibwira Adamu ngo ni wajya kuri kicamwa ngo n'ugupfu uzopfa. Twarabonye ko hapfuye impwemu. Adamu yagumye agenda yaravyara abana arasubira yagumyeho mugabo mu mpwemu yiwe hari hapfuye. Bakunzi ba CANAAN TV ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana, ariko imbere yuko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Mwami Imana, ndaciye bugufi imbere yawe mu izina rya Christo Yesu, nje nguhimbaza kandi ngutazira ko turi abana bawe. Mwami Imana, twese turabaraganwa na Christo kuko twamwizeye kandi nawe akaba ari umuambasaderi wacu mu ijuru, ahora iburyo bw'intebe y'Imana atuvugira. None mukunzi mwiza, ndaje ngushimira ubwo buntu, ndaje ngushimira ubwo rukundo, ndaje ngushimira iyo neza ushimagizwe nyaguhoraho. Nta wakwizeye n'umutera umugongo, nta wakwizeye n'umwe Mwami Imana utagirira neza. None turagushimiye ko nubu utwitwararika muri byose. Ushimwe kandi wubahwe mu izina rya Christo Yesu, senze nizeye ko vyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana yampaye ngo tuganire uyu munsi riravuga ngo abana b'Imana ntidukwiye gutinya ibigeragezo kuko mpwemu w'Imana aba muri twebwe, ari wadushoboza kubicamo dushikamye tudafise ubwoba. Haleluya. Murumva yuko mpwemu yera kenewe cyane kugira ngo adushoboze kwihanganira ibitugerageza. Haleluya. Kuko mu nkomezi z'umwana w'umuntu n'ukuri biragoye. Narabivuze n'ubu ndasubiriye kandi ku ijambo ry'Imana rinabivuga, atampemu yera biragoye kuresista ibigeragezo, biragoye cyane, ariko mpemu yera ni waduha inkomezi. Reka dusome mu Baroma igice 8, turasoma kuva ku murongo wa 14 dushikane ku murongo wa 17. Ivyo kuba abana b'Imana, abarongogwa na mpemu w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe impwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya, ariko mwahawe mpwemu wo kubahindura abana b'Imana. Niwe atuma dutaka tuti Aba, Data. Mpwemu bwiwe abwiririkanya na mpwemu wacu, ari cabona yuko turi abana b'Imana. Ariko ko turi abana bayo turabaragwa b'Imana, turabaraganwa na Christo, namba tubabazanywa nawe ngo tubone guhabwa ubwiza nawe. Amen. Urumva yuko ijambo ry'Imana ritubwiye neza ko mpwemu w'Imana aba muri twebwe, ari watwemeza. Haleluya. Ari watwemeza tudakekeranye ko turi abana b'Imana. Haleluya. Ngo atuma dutaka ngo Aba, bisigura ngo aba Data. Haleluya. Turi abana b'Imana, turabaragwa b'ijuru. Haleluya. Haleluya. Ngo turabaraganwa na Christo. Rero umuntu yizeye Christo akamwimika mu bugingo bwiwe, afite umugabane mu bwami bw'Imana. Haleluya. Ngo uko Data abona Christo mu ijuru niko abona abizeye umwana wayo. Haleluya. Haleluya. Haravuga ngo abarongogwa na mpwemu w'Imana bose ngo nibo bana b'Imana. Utarongogwa na mpwemu w'Imana ushaka kuvuga ngo umwana w'Imana. Hariho abantu benshi bakunda kubivuga ngurumva ngo bayisilamu ngo abandi nabariya ngo barazi Imana ngo none ngo nabaraganwa na Christo. No kiretse iyi Bibiliya ni yabatariyo mugabo kabariko ijambo ry'Imana ryanditse ngaha rukuri umva abarongogwa na mpwemu w'Imana bose ngo nibo bana b'Imana. Kandi twarabonye ko igituma mpwemu w'Imana agaruka kuba mu muntu
kuko murazi ko mwemu w'Imana yakuwe mu muntu yapfuye umunsi Imana ibwira Adamu ngo ni wajya kuri kicamwa ngo n'ugupfa uzopfa. Twarabonye ko hapfuye impwemu. Adamu yagumye agenda yaravyara abana arasubira, yagumyeho mugabo mu mpwemu yiwe hari hapfuye, kuko impwemu yiwe niyo yavugana n'Imana. Imana iravuga ati turatandukanye, ngo yafasha abakerubi ngo bafise inkota ngo zitangatanga zakumuriro ngo zishira mu itongo rya Edeni. Imana ntiyasubira kuvugana n'umwana w'umuntu imyaka myinshi, ariko kubw'urukundo rwayo iraca mu bahanuzi. Abahanuzi baraza baravuga barananirwa, Imana izana ivyagezwe mwarabonye ko byananiranye. Naho nyene vyari vyahawe ihanga rimwe rya Isirayeli. Abanyamahanga ntibarimwo, abanyamahanga twebwe ntitwarimwo, ariko kuko Christo, haleluya, yaje kubw'isi yose, ngo acaravuga ngo niwe yabaye ikimazi kizima cyahimbaye Imana, bituma uwizeye amaraso, yizera urupfu rwe n'amaraso yiwe, haleluya, uwo niwe agira iki? Mwemu w'Imana aza muri we. Ko Christo aravuga ngo hendi ku muryango, ngo ndiko ndadodora, ngo wemera wese kunyugururira, ngo nanje ndemera nze muri we. Amaze kuza agira iki? Azura impwemu yawe igasubira kuba nzima, haleluya, haleluya. Ari naco gituma ngo abarongurwa na mwemu w'Imana bose ngo nibo bana b'Imana, ngo kuko mutahawe impwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya, ariko mwahawe mpwemu wo kubahindura abana b'Imana. Niwe aba atuma dutaka tuti aba data. Murumva naho mpwemu w'Imana aza muri wewe, umva arasubira kaza muri wewe, ariko bica bisigura ngo impwemu yawe nizutse, ariko mpwemu w'Imana nawe ateza gukorana n'impwemu yawe, haleluya. Ibyo navyo bikoranira hehe? Bikoranira mu ijambo, kuba mu ijambo, kuba mu masengesho. Ushobora kuvuga ngo warakijijwe, ushobora kubivuga ngo warakijijwe, kandi impwemu yawe yarazutse, mugabo ikabaho ari nk'umwana w'igikuri, haleluya, ikabaho ari igikuri. Impwemu yawe ikigaburira ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo rigaburira impwemu yawe. Rero uyu munsi mu shengero huzuye ibikuri bidakura. Kujya umuvyeyi iyo avyaye umwana ntamuha amata, ntamuhe ibifungurwa bijanye n'urugezageze ko uruyoya rukivuka baruha amaberebere. Urumva baruha amaberebere, uko amezi agenda yongerekana bakagenda bamuhindurira, bakamushira kuri za sererake, bakamushira ku ndazi ku byo kurya bivyonze byamwa n'ibindi. Urumva amata mumva bagenda bamuha n'impwemu yacu, ugenda uyigaburira, kandi uko ugenda urayigaburira. Uyu munsi ntiwofata nk'ijambo, hariho amajambo udashobora kubwira umuntu agikizwa. Umubwira hariho amajambo ajanywe n'umuntu agikizwa akwiye kubarirwa. Buhoro buhoro ukagenda ugaburira impwemu yawe, we kuyigaburira niko igenda irakura igashika ku rugezo rugira iki? Ruhimbara Imana, kandi nawe ugira iki? Ushobora gutahura icyo Imana ikugombako, haleluya. Na mpwemu w'Imana akavuga ugashobora kumwumva, haleluya. Ngo niwe ngo mpwemu bwiwe abwirikanya na mpwemu yacu, ari cyabona yuko turi abana b'Imana. Impwemu yacu na mpwemu w'Imana nivyo bikominika, haleluya, haleluya. Rero igihe wewe utagaburire iyo impwemu yawe wikuze, none ndeka ndabaha akarorero. None nk'imvugo y'umwana, umwana mushaka kuganira gute? Umwana arashaka kugira na ashaka amata, akakubwira fanta, nurumva akavuga amajambo atumvikana kubera n'umwana. Rero no mu Mana hariho abantu Imana ibona nk'abana bariko barahoha, kandi ubundi Imana yari bakeneye kubabona hehe? Mu rugezo rw'abantu bakuze, agende kamubarira ibintu byumvikana, hama n'Imana ikamutuma. Mugabo hari abantu bamaze mu nzu y'Imana imyaka 50, ariko Imana idoshora kumva bavuga, yumva bavuga nk'utubebe, nk'utwana tugira na umwe mwagira shima amadede,
Imana ikababona gutyo, kandi ubundi bamaze mu nzu y'Imana imyaka myinshi, ibabona ari babandi bafyondera utwamwa babatamika. Kubera iki? Kubera impemu yabo itagaburirwa. Haleluya, haleluya. Rero Imana irashaka ko tugera mu rugezo rw'abantu bakuze. Amen. Ngo mpemu bw'iyabwirikanywa na mpemu wacu ari cabona yuko turi abana b'Imana. Uyu munsi hariho nk'umuntu wona bazi uti mbega uyu munsi wewe upfuye woja no mwijuru, akubwira ko oya, kweri aracyari umwana, ntatahura ico ijambo ry'Imana rivuga. Ntatahura icari nico yahindutse. Ni umwana araho atakuze. Ariko umwana yakuze amenya ikibanza ciwe, aramenya uburenganzira afise kwa se. Haleluya, arabumenya. Rero ntuzoshobora kumenya uburenganzira ufise mu bwami by'ukuri uri umwana adafungura ngo ahabwe ifunguro rikwiriye rituma aba umwana kudashobora gutahura ibintu. Haleluya. Ngo ariko ko turi abana bayo, turabaraganwa, turabagwa b'Imana, turabaraganwa na Christo, namba tubabazanwa nawe ngo tubone guhanwa ubwiza nawe. Christo kugira ngo uyu munsi ashobore guhabwa icyubahiro n'Imana, hariho imibabaro yaciyemo. Haleluya. Kandi arayihanganira. Arayihanganira kugira ngo ashike haducungura, ashike aho ahabwa izina riruta ayandi mazina yose, hari aho yaciye. Rero natwe ngo twemere. Haleluya. Niko ijambo ry'Imana riko riratubwira, ntidushake kwicira utunjiya. Haleluya. Kubera gutinya kuvogera imibabaro, ngo tuyemere. Haleluya. Tuyemere, tuyigenderemwo, kuko uwo turi kumwe arakomeye. Haleluya. Uwo turi kumwe aradukunda, uwo turi kumwe niwe aduha inkomezi zo kwihanganira ivyo byose. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza. Mana Data rugira byose uri mwijuru, sindambirwa kugushimira Mana ku rukundo rwawe n'ineza yawe. Ndagushimira ubwizigirwa bwawe Mana. Ndagushimira ko mpemu wawe abwirikanye na mpemu yacu, tuvuga ngo Aba Data, turabana b'Imana, turabaragwa b'ijuru, turabaraganwa na Christo. Uko Imana ibona Christo mwijuru niko itubona natwe, kubera twamwizeye. None mukunzi mwiza, ndasenze abatahicurirwa iryo banga bahabwe ubushobozi bwo kuhishurirwa no gutahura ico bari nico bagizwe mu mwami. Mwami wanje, Mana yanje, ndagushimiye kandi ndakuninahaje. Icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.